Kaze mu kiganiro intwaro nziza mutegurirwa n'igisata cyo kumenyesha amakuru cyo mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano. Mu rukurikirane rw'inyigisho zateguriwe abanyamabanga ntayegayezwa b'amakomine, ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano bubicishije mu gisata kijejwe gukarihiriza ubwenge abakozi ba leta, bwaratunganije uruganda rw'inyigisho ku banyamabanga ntayegayezwa bo mu makomine y'intara za Bubanza, Bujumbura, Cibitoke na Mwaro. Izo nyigisho zikaba zerekeye igitabo kirimwo ibijanye n'intwaro no gutunganya ubutunzi bwa komine, zikaba zabereye mu ntara ya Cibitoke kuva kw'igenekerezo rya 28 Munyonyo gushika kw'igenekerezo rya 2 Kigarama uyu mwaka. Umuyobozi mukuru w'igisata kijejwe gukarihiriza ubwenge abakozi ba leta yaratubwiye igituma batunganya izo nyigisho. Turi ni mu ntara ya Cibitoke aho twateguriye uruganda rwo gukarihiriza ubwenge abakozi bo mu makomine cyane cyane nyamabanga ntayegayezwa makomine. Abo nabo bakaba baje bava mu ntara zishika 4, no kuvuga ni intara iyi turimo nyene, intara ya Cibitoke, intara ya Bubanza, intara ya Bujumbura no mu ntara ya Mwaro. Abo rero twabakoranije muri no ruganda kugira tubigishe kuvyerekeye igitabo kirimwo cegeranirijwemwo amategeko ibijanye n'intwaro hamwe n'itunganya ry'uburyo bwa komine. Ico gitabo mu rurimi rw'ifaransa bacita Manuel de procédure administrative et financière de commune. Ico gitabo rero kirimwo nka vyose. Ni gitabo umukozi wa komine hamwe yo kimenya kamenya ibirimwo akabishira mu ngiro, ni nka Bibiliya kuwemera Imana. Yoheza agatunganya neza ivy'amakomine cyane cyane nkuko nabibabwiye, ibijanye n'intwaro n'ibijanye n'ubutunzi. Twahisemwe abo kuko ubwa mbere ho ni bashasha, bamaze ikiringo gito kitarenze umwaka, hama bakaba ari n'abahanuzi novuga ku rwego rwo hejuru rwa mustanteri. N'abahanuzi rero bategeza kuba hafi mustanteri, bashobora kumufasha cyane na cyane ko hari n'igihe ba mustanteri bafatirwa na vyinshi mu manama atandukanye, gutyo ikomine igasigara hariho ubushobora kubazwa ivy'ikomine na cyane akabibazwa kandi abishoboye. Aratubwira abarongoye komine n'abanyamabanga ntayegayezwa babo ingene bakorana n'uruhara rw'umumwe. Amabanga ya mustanteri n'amabanga y'umunyamabanga ntayegayezwa wa komine arasa kiretse bimwe nk'ibi byo gutanga karanga muntu, nibyo byonyene adashobora kugira, ariko ibindi vyose ni nk'umukorera mu ngata misi yose ahaba canke atahaba, kuko no mu vyajejwe harimwo no gukontorora kuraba abandi bakozi ko ivyo barimwo bariko bikora neza, bagatanga impanuro iyo bikenewe, no gukebura bagakebura. No kuvuga ko nivyo ikomine ku rwego rwo hejuru ibazwa mustanteri, ariko abahanuzi nabo n'abahanuzi ba mustanteri ku rwego rwo hejuru, ku buryo baca baraba n'abandi bakozi bose, uravye ingene abakozi mw'ikomine bitunganijwe. Mustanteri naho yoba yagiye mu nama
ibyari bitekanijwe asiga bitekanije, asiga bitunganye neza bivanye n'ikiringo azomarayo, baba bitunganije hamwe n'umunyabigega wiwe n'abandi bose bakorana mu vyerekeye ibigega. Nico gituma rero uwo munyamabanga araheza akaraba gusa ko ibyateguwe biriko birakorwa neza, ubundi ku vy'amafaranga ashobora gufata ingingo yo gusohora amafaranga. Musitanteri yatahari bivanye n'ikiringo azomara asiga bitunganije, hanyuma uwo munyamabanga ntayegayezwa rero wiwe agasigara arakurikirana ingene biriko birakorwa. Muri ayo mabanga rero abenshi ngo ni bashasha, narirya n'ayo mabanga ari mashasha muri komine, ngo ivyo vyatuma bakora bajuragirika batabona neza ivyo bakora, ariko ngo kubw'izo nyigisho baratahuye ivyo bajejwe kandi bagiye kubikora neza. Tugize ibindwi yose hano muri no ntara nziza y'Ibitoke turiko turiga dufise inyigisho ku kuntu amakomine atunganywa mu bijanye intwaro hamwe n'ibijanye n'ubutunzi. Hagihe kirekire giheze urugwego rw'abo twita abanyamabanga nshingwabikorwa ntaregayezwa mu makomine rushinzwe, kuko abambere bagiyeho mu kwezi k'umunani k'umwaka uheze, no kuvuga bari bamaze umwaka, nka jewe nagiyeho haheze amezi 2. Rero murumva ko twari bashasha kandi duca dushikira mu gikorwa gishasha atabo twabisikanya mu mabanga. Nico gituma twebwe bitari vyatworoheye gutangura akazi, ariko kubera umuntu aba yaraciye mu ishure, hariho iki gitabo kirimwo ingene amakomine arongorwa mu bijanye n'intwaro hamwe ni gutunganya ubutunzi. Nivyo rero twaciye tujamwo dusoma, kuko umwe wese umukozi uwo ari we wese akorera mu ikomine, uhereye kuri banyakubahwa abasitanteri hama na twebwe tuheza tubakurikira n'abandi bakozi bose, harimwo ibikorwa umwe wese ahamagarirwa gukora. Ivyo rero nivyo twasomye, turaheza turagerageza kubitahura uko tuvyumva, ko ntitwavyumva kumwe mugabo kandi iyanka kuzimira irabira. Hari aho twabona ko vyanse tukabaza. Izi nyigisho rero zatuziye nk'inyishu, ntitugisubira kujuragirika, kuko mu minsi 5 tumaze, iminsi 2 yose twayimaze turiko twiga ibijanye n'intwaro. Ivyo rero vyadufashije kuko twabonye ikibanza dufise muri komine, tujejwe kandi turi n'umuhanuzi, tujejwe gufasha musitanteri mu mabanga yose ajejwe. Ivyo rero kubera abasitanteri hari naho usanga yafatiriwe niki cyangwa na kiriya, twebwe tugasigara ku ikomine, duca batwigishije neza iminsi 2 yose yiramvuriye ukuntu rero duheza tugafata ibikorwa mu minwe, tugaheza tugakorana n'abandi bakozi bose, na cyane mu buryo bwa coordination cyangwa mu buryo bwo gutunganya neza imirimo, naho musitanteri atoba hari, ariko n'igihe yoba hari noneho tujejwe kumushigikira no gukora neza ivyo bikorwa. Amabanga turimwo yukuba turabanyamabanga shingo bikorwa ntayegayezwa mu makomine n'amabanga mashasha, kandi twovuga yuko tutari tumenyereye, kandi ari amabanga ahambaye, kuko dutegerezwa kuba hafi na cyane ya ba musitanteri bacu, kugira ngo tubafashe kurangura neza amabanga umwe wese ajejwe muri komine, ndetse no gukurikirana neza ukungene abakozi ba komine bariko bararangura ivyo bajejwe. Anacho bituma rero aya mabanga ko ari mashasha, mu ntango twarabonye yuko ari amabanga atoroshe, kuko byinshi dusabwa gukora
twasanze tutabitahukirwa neza, ari nacyo bituma rero izi nyigisho zo kudukarihiriza ubumenyi ari inyigisho zihambaye cyane, ndetse twabonye ko mu byo twize kungene na cyane cyane ko tunganya iby'intwaro n'ukungene twotunganya iby'ubutunzi bw'amakomine yacu kugira ngo koko amakomine yacu yisununure, umwimbu ugaragare, hama kandi ibikorwa by'iterambere by'abene gihugu bishobore kuranguka. Ntitwari tuzi yuko tunganya ry'amakomine ebwe tubwirizwa gukurikirana ukungene umunyabigega ariko aratunganya ibikorwa ajejwe, nukungene amafaranga yinjira, nukungene amafaranga asohoka, nico agiye gukora kugira ngo twirinde ko ikomine igaragaramwo ubunyonyezi hariya canke ahandi, haba mu kwegeranya, mu gutoza amakori n'amatagisi, haba mu kuyabika ahagenewe, hamwe no kuyaranguza imigambi iri mu gitabo cya komine cy'imigambi y'iterambere rusange. Musanzwe aho duherereye muri komine yacu ya Bubanza, nk'uko twahawe amabanga yo kuba umunyamabanga nshingwabikorwa ntayegayezwa wa komine, ayo mabanga akaba yarasanzwe ari mashasha mu itunganywa ry'intwaro, intwaro nshasha. Twebwe twarahuye n'utubazo novuga duto ariko atari duto, aho wasanga turiko turakora ibikorwa mugabo umuntu atabona ati mbega by'ukuri iki gikorwa ni kiri mu byo nategerezwa gukora, bikatuzazanira mugabo tukapfa kujaniranya. Rero tumaze kuba tubikora gutyo, ntitwumva ko twisanzuye kugira ngo wirimbure tuno munsi igikorwa nakoze cagenze neza cyane cagenze nabi. Twaguma tubona yuko umenga ivyo twakoze byoba hari ukwabaye kwinjira mu service y'uwundi canke nitwinjiye. Ico ni kimwe mu tugorane twagiye turahura natwo. Ikindi naco nuko wasanga tutafise novuga ibikoresho twokorerako nk'ibitabo dushobora gusoma, ati mbenja gusoma hehe kugira ngo nkurikize neza iki gikorwa. Batweretse neza yuko mu byo tujejwe nk'abanyamabanga nshingwabikorwa ntayegayezwa ba Mustanteri, dutegezwa kuba hafi ya Mustanteri abarongo ikomine mu bikorwa byose, atana kimwe tuba twikumiriye, tugafashanya kugira ngo no mu yandi ma service yose dufashanye. Mwizi nyigisho kandi twahawe impanuro zihagije, aho twokorera mu nyabune twese tugakora ibikorwa by'iterambere kugira ngo ikomine itere ije imbere. Twanashimye kandi muri zino nyigisho, mu bisanzwe umaze kumva ko uri umunyamabanga nshingwabikorwa ntayegayezwa wa komine, byanagorana kwiyumvira yuko kwinjira muri kontabilite, waca wiyumvira kumenga wobugiye kugorana, ariko uca dusanga mu by'ukuri si ukwinjirayo, ahubwo ni service nk'izindi twokeburana, haba muri kontabilite, haba mu muhanuzi ajejwe ubutunzi, ubujejwe ubuhinga, abajejwe etat civile, twese tukagira urunani mu iterambere ry'ikomine. Imbere yuko turonsa izi nyigisho, amabanga twari dusanzwe tuyarangora, nivyo ico gitabo twagitora tukagisoma, hama tukabona umwe wese ibyo ajejwe, haba kuri twebwe ubwacu ndetse no ku bakozi dusanzwe dukorana ndetse dubwirizwa gukurikirana. Ariko rero nk'ubu izi nyigisho kuba tuzironse,
twabonye yuko zishimikiye ku bintu bibiri ahanini udufatiye kuri ico gitabo. Ubwa mbere ise akamaro ntangere zigiye kudufasha ku bijanye na administration bonne gouvernance, hama ubugira kabiri kuno kuri volet ya domaine financière naho nyene biradufashije cyane kuko nivyo kare twabisoma tukabiha insiguro kugira ngo akazi gatunganywe neza. Mugabo nkuno munsi twakoraniye hamwe mu kiringo c'imisi 5 hamwe wa umwe yagenda hari yakicara akabisoma kuko nivyo hajya ivyanditse muri ko murabisoma hari gusanga mutabihaye insiguro zimwe interpretation. Ariko ro nk'ubu iyo bishitse bakadokoraniriza hano bushikiranganje gatunganya inyigisho nkizi turabaza ibibazo bitandukanye umwe akavuga ingene yari kabikora tukumva aho byagoreranira, hama abigisha baba bariko baradufasha nabo bakaduha intumbero zigiye kudufasha kugira ngo ibikorwa bigende neza gusomba. Ho ku bijanye na domaine financière naho nyene biratwugururiye kuko zibaye inyigisho za mbere batwigishije aho hamwe twogiye kwegera abasanzwe babijejwe ati none ibi bimeze gute, kubwo inyigisho turonse natwe ahubwo tuzogenda tubabwira uko batwigishije ivyo dusanzwe bitakorwa neza dushobore kubitombereza neza hamwe umwimbi w'ikomine ushobora kwiyongera. Abaronkejwe izo nyigisho barakengurukira ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano kuri izo nyigisho babatunganirije, ariko bagasaba ko inyigisho nk'izo canke izindi boza barazironswa kugira ngo babashe kurangura amabanga bajejwe neza. Kwiga ntiguhera kuko nta umenya byose, bisaba ko iruhande y'izi nyigisho twaronse cyanganje dukubukira budukundiye ko bwoza buratunganya inyigisho nkizi kudukaburira ubumenyi kugira ngo turabe yuko twateye intambwe. Hanyuma ikindi naco nuko genda biraba turafise abagenduzi b'ibigega by'amakomine mu ntara, nabo nyene ko tugiye kuzobasaba ko mu makomine yacu boza bakadukabuririza nabo nyene ubumenyi na cane kugira ngo turabe yuko iki cyo gukurikirana na cyane umutungo w'amakomine turimwo n'ukungene akoreshwa ku neza y'abene gihugu ko twogifata nkama kandi kaciyumvamwo ahandi naho nukwama turi hafi yaba mustanteri kugira ngo mu gihe tubonye ko hariyo ikitagenda neza dushe kubaha impanuro kubakebura kugira ngo turabire hamwe icokorwa kugira ngo amakomine yacu ashobore gukora neza cyane kurushirizaho. Nukuri turashimiye leta mvyeyi, leta nkozi yatwiyumviriye ko kandi iki gikorwa turagikengurutse cyane. Tubasaba kubandanya batwigisha kuko na umuntu naho abakuze ntaheza kwiga. Rero hariho ibindi nibaza twashikirije dusaba ko mwoduha ko inyigisho kuko hariho ibijanye n'amategeko nk'akarorero yo mu bijanye na etat civile, aho nahone hariho amategeko tutari dusanzwe tumenyereye cyangwa tuzi. Nahone rero nk'ico gisata turagisabamwo inyigisho kugira ngo tumenye ukuntu dufasha kandi dukorana n'aba bantu bakora mu biro ndangamuntu byo mu makomine. Inyigisho twarimo zari inyigisho z'abanyamabanga nshingwabikorwa ntayegayezwa zifatiye ku bikorwa vya misozo twamye dusanzwe dukora ku gitabo kijanye na manuel de procédure administrative et financière. Nico inyigisho twariko turakurikirana. Ico gitabo naco kakaba ari kitabo cyama cadufashije mu buzima bwacu bwa misi yose iyo turiko turarangura imirimo tuba tujejwe. Ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu turabukengurukira cyane kuri zinyigisho bwaturonkeje kuko ziri mu nyigisho za mbere turiko turaronka.
ariko kandi twobasaba yuko n'ubundi boduhozako kuko hariho vyinshi ubivanye n'amabanga tujejwe dutegereza gukurikirana hafi. Hariho nka amategeko usanga dutegereza kwisunga, nayo nyene twabasaba yuko bobandanya batuba hafi bakabitwigisha, kuko hajya mu ikomine mu mirimo dusanzwe tujejwe haraha nk'ibintu bijanye no na classement canke mu karaba ibintu bijanye na etat civil mu gazo nyigisho zo za mbere twaramaze kuzironka. Hariho ibijanye n'amatongo gishe foncier. Ni vyiza rero ko ikintu cyose domaine par domaine ku gisata tugenda turabikurikirana twaronse inyigisho. Ivyo navyo hamwe bo bidukorera byo vyiza byotuma imirimo tujejwe twirangura neza cyane. Umuyobozi mukuru w'igisata kijejwe gukarihiriza ubwenge abakozi ba leta aratera kamo abo baronkejwe izo nyigisho ngo bazishire mu ngiro, bongere berekane n'impinduka mu makomine yabo. Mbere ho akamo tubatera no gushira mu ngiro inyigisho zose bahejeje kuronka. Mwumvise yuko ari gitabo kirimo ivyerekeye intwaro n'ubutunzi, bamenye ubwa mbere ho ko ivyo bakora vyose ari ku neza y'umwene gihugu, ku neza y'umwene gihugu, kuko umwene gihugu ateza gutunganirizwa neza, kuko ni nawe agaruka agatuma ikomine ishobora gukora kuko ni watanga uburyo bivuye muri ya matagisi n'amakori, muvuga uburyo bwo makomine buva mu bene gihugu. Ariko rero vyiza nuko ubwo buryo abene gihugu babutanga bukongera bukabagarukako mu iterambere mu byo bakeneye bya misi yose. Naho rero tubabwira tuti ko mu ntumbero ya leta mu kushiraho umugambi wa decentralisation wo kwegereza ubutegetsi abene gihugu, uwo mugambi ushaka ko umwene gihugu yoroherwa, ushaka ko ikomine iba yonyene irembo inzira y'iterambere y'umwene gihugu. Nico gituma rero leta iheza igashira igatanga uburyo kugira ko abene gihugu bahanze amaso abakozi ba komine. Ni ngombwa rero kugira abakozi ba komine nabo babe bafise ubushobozi n'ubumenyi kugira bashobore gushira mu ngiro neza ivyo umwene gihugu abasaba ko bomurangurira. Ni muri iyo ntumbero rero iyo igihugu camaze gusohora uburyo n'abakozi kugira bahe ubwo bumenyi abo bahanuze mu makomine, ni ngombwa ko nabo bategeza kubishira mu ngiro, hakaboneka n'akarusho. Noneho nabo nyene turiko turabumviriza ariko bariga, urabona ko bafise inyota cyane yo kubimenya, cyane ukabona ko kumbure bahora babikora ukutariko canke bakazazanirwa bikabagora. Ubu rero tubiteze ko haboneka impinduka, hateza kuboneka impinduka mu bikorwa vya misi yose mu komine, impinduka ku mwene gihugu, impinduka mu gutunganya ivyerekeye intwaro, impinduka ku gutunganya ivyerekeye ubutunzi. Nivyo rero duheza tukaba hamagarira gushira mu ngiro kugira ejo nihagera gusuzuma ingene makomine ariko arakora, tuze tubone ko hari ikintu ciyongeye, na cyane bivuye kuri izi nyigisho. Ko bamenyesha ko inyigisho zirangiye, abakurikiranye inyigisho baronkejwe impapuro zemeza ko bakurikiranye inyigisho. Inyigisho nk'izo zikazobandanya ku banyamabanga ntayegayezwa b'amakomine y'intara za Makamba, Rumonge, Rutana n'igisagara ca Bujumbura. Aha ni ikiganiro kirangiriye, naho utaha. Ewe Burundi ngira ndakuririmba, ewe Burundi ngucurarange, ewe Burundi ngira ndakuririmbe, ewe Burundi ngucurarange. Usa n'ijuru risharije inyenyeri, usa n'akayaga ko ku